A super bodyguard yusongo amazina yiwe nyakuri yagukiniye the assassin yagarutse muri iyi kandi baramuzi hirya iyo nino yakuzi hakuno kwanza twatanguye mwa bantu mwe. Are you listening? Alright Tizo. Yusongo amazina yiwe nyakuri yakuzi hakuno asanga baramurindiriye kandi yasanze bamurindiriye byo yakuzi hakuno super bodyguard asanga abantu baramurindiriye. Wibuke amazina kwibutse gatoya mwene uwo bavukana yaramugambaniye amuta mu cyobo yongera kandi amuzika ari muzima yagarutse kandi bigomba bigende gute right izo amaso kureka amatwi kuri MC Bombardment yakuzi hakuno sasa umusore yavuyeyo oho yakuzi hakuno right izo uyu musore baramuzana kompita byo bavuga disputed yaje byo abombo pomsa pompati ya Bombardment inari y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only. I'm a special weapon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I pick here on its drums and go after them so that one day when it starts reality, you are the first one to notice. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. Hello my people, hello my big fam. Call me Star Boy, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Lovingtown, Mr. Ubeshi, Mr. Rifty, Mr. Home, audio from Burundi, #1 presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Don't forget, what you want to be me is not who I am. So in Star TV televiziyo yamibazanira bamwe mu bantu mutaba muzi cyane ariko baba ariko barakora cyane bafite impano zitandukanye. Right now i Burundi nakuzaniye Rocky Kinyabiranya. Wala mu Burundi ufise talent, nous avons beaucoup de talent, turafise amatara menshi cyane ariko support nino cyane. Nico gituma navuze ati fashe twese turinga kubera twafashije. Ndakuzaniye twende. Yo, what's up? What trende? Pesa dena shaka bomb. A bomb pomsi Bombardment. Inari y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough there, the one and only. I'm special upon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. There is me versus me. What I'm looking for is what is a pick your own dreams and go after them so that one day when it starts reality, what the first one to notice. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. If you love me, I love you. If you don't want, I don't care. I don't care. Yeah. If you love me, I love you. If you don't, I don't care. If you don't, I don't care for that. Yeah. Jano gorukundo haya nago nshaka. Nunkunda nzagukunda, nutankunda, I don't care. So turi kumwe na MC Bombardment. Bro, MC Bombardment. Iyo presentation papa. Isubiremo kandi. Uyu no Murundi asampursa kuva imuyinga. Hajya muyinga iri utanyerera. Butanyerera twagina presentation kwanza abombo pomsa pompati ya Bombardment inari y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only. I'm a special weapon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I pick here on its drums and go after them so that one day when it starts reality, you are the first one to notice. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. MC Bombardment Abandi muinga rugari. They are small. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care for that. Yeah. King of animation. Order from Butanyerera, Muyinga, Kigali Nyabugari. They are Smallville rugari. Okay, thank you so much. Right now mu bwa Star TV twabazaniye umusiguzi. Twakuze twumva ba Rocky,
Rocky novuga yuko aje vuba twakuze twumva abo bita ba Master Jake bamuzesi bavuga ati kuba muri Be The Best muri kumwe na Master Jake bayanga abo yanga umuhishi abo twakuze tubumva ariko baruki baza kuza mu nyuma ariko uno munsi turonse uhenze kuruta Rocky bro respect kaham ndabuze nico mvuga right now mu bwa bwa Star TV King of Animation. Okay reka tuyage byinshi bitandukanye ari benshi bifuza kumenya uno muntu ninde so ico nkora imbere yuko tuganira abantu bariko baradukurikirana twabashize muri mood ndashaka ngiri animation ya filme no igatoyi hamace tuja mu buryo bw'iyaguye tumenya ati MC Bombardment yakuze gute vyagiye biratangura gute nibaza ko byinshi tuza kubiyaga ariko ndashaka ufata kanya nimba bikunda ukoresha telefone yawe ushiremwo filme hama uraza kuvugira muri micro usigura iyo filme bro intare y'umuji MC Bombardment agasiguye mu Kirundi ataragasobanuye mwe abantu akanagasiguje mu Kirundi ataragasobanuye agasobanuye na iki Kigali agasiguye na iki Burundi yeah let me check MC Bombardment Starboy if you love me I love you if you don't too. I don't care I don't care bankore agasiguye mu Kirundi live varieties Bombardment twagiye can we start twende okay alright teaser twende ni filme yitwa gute Super Bodyguard barayizi Super Bodyguard aya basi Bombardment alright teaser I'm back again anakuzaniye Super Bodyguard mwabantu mwe waravye film ariko siyi warumvise abandi baseguzi mugabo MC Bombardment akanagaseguye mu Kirundi Starboy TV 257 right teaser a Super Bodyguard yusongo amazina yiwe nyakuri yagukiniye The Assassin yagarutse muri iyi kandi baramuzi hirya iyo nino yakuzi hakuno kwanza twatanguye mwa abantu mwe are you listening alright teaser yusongo amazina yiwe nyakuri yakuzi hakuno asanga baramurindiriye kandi yasanze bamurindiriye byo yakuzi hakuno Super Bodyguard asanga abantu baramurindiriye wibuke amazina kwibutse gatoya mwene uwo bavukana yaramugambaniye amuta mu cyobo yongera kandi amuzika ari muzima yagarutse kandi bigomba bigende gute right izo amaso kureka amatwi kuri MC Bombardment yakuzi hakuno sasa umusore yavuyeyo yakuzi hakuno right izo uyu musore baramuzana kompita byo bavuga disputed yaje byo aya bus right izo wagwa this is Star TV order from Burundi East Africa number one presenter last man presenter with the alien. Yes, the master, the monster, the alien. From Burundi. Amoyinga Rugari. Thank you so much. Right now, reka mu bwa Star TV dufise imani dasanzwe. So ico no gusaba na mambona akora ma animation na cancane ku masonga atandukanye tukabona na status atandukanye bagiye barakata dupande bashira ku status yabo. So right now ku ncuro ya mbere ndakuzana imani dasanzwe kuri TV online. So we must support tarazi wacu zi Burundi kwera ko i Burundi turashoboye uno musi nimba ari amafilme ariko arakinwa mu Burundi kwera ko mutomuha amadiri Kigali mu Rwanda mu muhidiri uno mupeta arashoboye mufisi ibihanga ngari kuno mupeti nawe arabarenze arabizi so nuko atararonka tere nuko atararonka nashobora gukorera MC Bombardment tumvise ko wavukiye mu ntara ya Muyinga aho biti butanyerera bimeze gute amazina wiswe n'abavyeyi MC Bombardment ryavuye kugira ushore kugiyita ino tara yaje gute muri wewe ivyo bibazo ni bitatu bikurikirana ushobora kutwishurira amemta okay asante sana Starboy thank you hama MC Bombardment kwanza ku bantu batanzi mbanze ndakwibutse yuko akakanya kuri ekran yawe uri kumwe n'umusiguzi wa filime n'indirimbo mu Kirundi je amazina yiwanje nyakuri nitwa Rahil Abdullahi navukiye
hariya nyene aho bitwa Sumuroville ariko ni mu Rugari ni mu Rugari ariko ni Sumuroville mu ntara ya Muyinga nyene iwacu mu Burundi. Ya ibi biboro yana man ni hatari sana kubera twebwe hariya twakuze dukunda ikintu bitwa agasobanuye mama we kubera twebwe twasiba no kw'ishure mukaja kuri agasobanuye aje kuraba agasobanuye tukiba amahera tugende kuraba agasobanuye yana agasobanuye twakuza tugakunda cyane gose kubera je ubwa mbere nari nzi yuko yani ujya muntu asigure filime nkeka aba ari hajya ahantu nyene baba ari barakinira filime kubera ntashobora kubona yani filime umuntu ari mu ndege yana ari mu ndege rero nkabona abantu yana je nari nzi yuko uwo muntu asigura izo filime aba ari kumwe nabo bantu nyene ari nko mu ndege abantu bari mu ndege ndavuga ati yo mana yaje nange ndashaka kuzosigura filime nange zoze ndagende nko mu ndege nyene ndabara ivyo bagira nsigura bagwana ubona bagwana ndabibona live cyo nange ndabisigura niko nakuze nanje nshaka ndavuga ati one day okay biragenda nkuko hama muri 2019 ndibaza mu 2019 mu mpera naho naciye ntango kuvuga reka nange nabere ingene vyogenda kugira ngo ntangure kuzindasigura ama filime y'indirimbo yana nakoze indirimbo imwe nsigura indirimbo imwe iraho yitwa Hero ya Enrique Iglesias yakera would you dance if I ask you Lele I can be yakera nyene barayizi natanguye gusigura cyane fata rero iyo ndirimbo ngenda kuyumvisha umuntu araho bitwa D-Boy Frank yene ndamwumvisha iyo ndirimbo ati mana urumva rero man cyaka karimbo nije nagasiguye ati mana wumva gute niwagasiguye cyane man ndavuga ati man nagasiguye kano karirimbo navuga ati rero man urazi bino biboro man nimba rero wagasiguye nyine byanyavye mubumbesha aravuga ati man jewe mtsama ati reka nkureke ingene vyogenda kugira ngo natwe tuze twasigura ama filime man biba bitanguye nkuko dusigura izindi ndirimbo kandi dushobora kubimenyereza kuri filime biba bitanguye nkuko gushika akakanya yes of course rero ku ndirimbo zirahari reka tuce tugende kugira tubone impano yiwe kwikazi ngirashiremo indirimbo ya D1 featuring Social Mura ayi dusigure gatoya bavuga ati shira koyo ba yo alright tizo this is D1 featuring Social Mura Ndaishimie Diodone chang. Ndaishimie Diodone. Ndaishimie Diodone right Tizo comes from Iteka Music right Tizo. This is Social Mura right Tizo Pumpati. One times, two times. Your boss is Social Mura. Well, I'll show you something different. Sima ikintu kitandukanye n'ibindi. Ndakwinginza ima ikintu gitandukanye n'ibindi ni Social Mura. Aya basi. Ati just no turakabinda kwingize. Aya skia Diodone D1. Akuva muri Iteka Music. Ati amaboko yanje ndamanitse navura gutangira. Ati nkosa ko uwo mubiri wawe ndakwinginze. Anyegera nkosa ko uwo mubiri wawe. Ankosa ko iyo body nkosa ko uwo mubiri wawe ndawumve neza. Ankosa ko iyo body nyegera ndawumve neza nyene nkora kure. Aya pasi sapumpati ya bombardment on Starboy TV 257 right Tizo. I'm with the Starboy the ship bombardment. Aya basi skia ile. When Diodone muramumva ariko cyane munkemruko muramwirengagiza. Aya. Ndakwingiza nubikore akakanya utage ubikora akakanya. Abandi girl killer urabarenze bose. Amastress killer wowe niwe umvura amastress ibibazo mafise. Aho unjana nange niho ngenda. Aya basi ndagufasha sinifuza kukurekura mbashaka ngumwe ndagufashe ndagufumbatiye. Ndashaka kuzumba ili mabani izo ntoki zawe ndashaka kuzumba. Aya basi Diodone City 1.
Thank you so Aya basi alright Tizo. It's MC Abandi with Starboy the Sheep here. Aya basi it's animation time. You see me? Yeah. Starboy the Sheep Nakona is here. So kuno munsi reka mvuga ati impano yo gusigura ndamaze kubona ifilime umwana w'ingozi isanze ica kuri wa Kagari official nibaza ko bamaze kuyibona yasiguwe none musore mubona hano inyuma yo gusigura ifilime umwana w'ingozi ho bari izindi filime maze kuronka kuri shore gusigura z'abarundi canke abarundi ba ntago barakwereka yuko bo bashobora gufasha impano y'umurundi canke impano y'uwacu Burundi kugira ishore kugera kure. Ya novuga yuko ndiko nasigura umwana w'ingozi yica kuri wa Kagari official donc ije yongera mu zindi maze gusigura nyinshi z'abarundi kwa ndibuka ko narakoranye n'abantu bitwa ishusho media nimba atari ishu media nsigura filime iraho bitwa Mutama Banderas y'abarundi nyene hariho n'indi filime kandi y'abatipe bigitega iraho nyene irimo ibintu by'imbaraga nasiguye nyene ni nyinshi cyane maze gusigura z'abarundi bariko barabitahura kubera ko ufashe MC Bombardment ufashe ijwi rya MC Bombardment rikumvikana mu filime yiwawe rituma abantu batahura neza ibiriko biraba muri filime bikatuma filime abantu bayitahura neza cyane kurusha uno munsi umuntu ashobora kwibaza ati none ko ifilime zacu ziba ziri mu Kirundi ukacuza ugasigura mu Kirundi haba hiyongeye kwiki ko ikirundi ari Kirundi tucyumva uwe iyo uje muri iyo film ugasigura ukoresheje ikirundi cawe bimaze iki ushobora gutahuza abantu ariko baradukurikirana ya ubwa mbere kwanza iyo MC Bombardment ariko arasigura filime iri mu Kirundi nyene icambere kwanza nuko iyo filime ishobora kuryoha kurushaho ica kabiri abantu barashobora kwitahura kurushaho ica gatatu bituma imenyekana henshi hagiye hatandukanye novuga nkuko nyene ngahi wacu mu Burundi kubera hari abantu babikunda cyane gose ya niyo mpamvu rero twebwe nyuma yo kumva hariho abantu nyene bagiye barabishikiriza ari benshi cyane bavuga ati none man film iri mu Kirundi nyene ati vipi mze okay nange cyo ndavuga ati okay fresh nacenza ndaciyo kiraho cyo gukina filime mu Cyongereza nyene ariko twebwe turi abarundi hama ngaca ndayisigura mu Kirundi abatarayirabira irahari yitwa Vietnam za Smallville ya kinyo mu Cyongereza n'abarundi nca ndayisigura mu Kirundi iyo ngingo yaje mu gihe twumvise yuko hari abantu donc bafata ugutandukanye ifilime iri mu Kirundi tukayisigura mu Kirundi ariko nibaza ko no mu Kirundi sige mu Kirundi sebo kubera ko ni animation ya bariko ndanima kugira ngo yene abayidohe kurushaho kubera ko no ku radio tumatumviriza abantu banima indirimbo z'abarundi ibintu bikaryoha ni benshi sinko nga gusa mu Burundi no mu Rwanda barabikora iri mu Rwanda bakasigura mu Kinyarwanda namaze kumva n'iziri mu Giswahili bakazisigura mu Giswahili nyene za Kung Fu donc si twebwe twonyene nga mu Burundi tubikora tugasigura ururimi mu rurimi rwacu nyene ya uno musi novuga yuko abantu bariko baragutahura gake ari cyo mpamvu nabonye novuga post ya kuri Facebook ndavuga ati I will support this talent naranditse commentaire so nibaza ko ivyo nanifuje gukora ko noba ndabigezeho kugira ngo mu ngiro so gitubona guhamagaye nuko nifuza b'abarundi bose batahure kwa ni mafilme canke indirimbo bifasha iki ni ya promotion ni wani mafilme kavuga umuntu atarayibona araza kuyibona niwagira animation y'indirimbo iraza kuja mu bantu bitume bafata kaya gapandi kako ari kuranima bagashira kuri stati indirimbo iba hit indirimbo kwiragira hose so nibaza ko abantu duhumuke na caca n'abarundi tubone yuko dufise imari mu Burundi dufise imari nyinshi apare yo kuvuga ko uri uza usigura turafise n'izindi mpano zitandukanye dukoresha impano ziwacu nivyo kabisa sirimba duca kunywa ikinyobwa tunywa ikinyobwa cyo mu Burundi ciwacu uno munsi ariko araza amaji marakuja zikorerwa hano iwacu mu Burundi nizo nimeshanye iwacu yego primus nizi wacu nibindi bitandukanye so why tutokoresha impano ziwacu mu mafilm atandukanye why tutokwibagiza abarundi b'abantu basiguye twamenye kuva kera nuno musi ariko barakora bahi tutobereka yuko natwe dukaze natwe turabishoboye yani ya agasiguye mu Kirundi yana urazi man biragoye mugabo tuzobishikako yani kubera donc je nka MC Bombardment nariyemeje gusigura filime donc mu Kirundi zaba ziri mu Cyongereza canke ndasigura mu Kirundi kubera ko nitwishinga kumviza zijya filime zisiguye kenshi mu Kinyarwanda twumviza gasobanuye baroki ba Junior nabandi abana bacu canke twebwe nyine uzosanga twisanze mu shaka Kinyarwanda nyene kubera nico dukunda kumviriza cyane ariko MC Bombardment ninaza ukantiramira ko uriko urumviriza filime isiguye mu Kirundi Ikirundi kizotsimbatira kurushaho ariko niwamara imisi yose canke imyaka yose wumviriza izi filime zisiguye mu Kinyarwanda
uzoshiduka nawe usanga watanguye kuvuga ikinyarwanda ya nivyo rero urabusiribaza ko gusigura birasaba ko uzi icongereza cyangwa igifaransa bisaba we uzi ico kirimi nyene atavyuzi ni atavyuzi ntivyokunda ni swata yo gucongereza wewe je ndi mu ndaguruka no mu gifaransa igifaransa ni pole lakini French hapo naweza okay uko biri kose reka tuvuga ati abarundi bijukire gukoresha impano ziwacu kuko mu Rwanda nimba barabitanguye mu Rwanda babikuye mu gihugu ca Uganda nabo babibonye handi yani Uganda barabizana mu Rwanda mu Rwanda kubera ururimi ari rumwe turavyumva reka nako tubikore nawe tw'abanyarwanda bumve ko tubabomye ko tubishoboye bavyita gukoma kubakoma kugira bumve ko mu Burundi hari nyene ndazi baramaze kuvyumva hariya kubera uranantuze hari umujamara aho dufatiye kidogo nko kuri Roki hariho sinzi ko Kadafi umuzi uwo muri Roki umukamizi ugiye mujama n'umujama sana kuri Instagram arabizi yuko je donc mu Burundi dufise umusiguzi wa filime n'intuza n'indirimbo mu Kirundi yavuze ati mani uraguruka nake mu Burundi musigaye mufise none mari no nyumva mzaho nabo barabizi man hariya hariho n'umujama araho bitwa ntuze ujya akunda kwitwa ni senior kwifaraje ujya arahanze imana arazi konsigura arazi kandi yambaye ati man uraguruka uzofata ukore visite mu gihugu cy'u Rwanda je mu Rwanda je umunsi mwenzo je umtsa urabe ko kaya gasiguye mu gihugu cy'u Rwanda bakora nawe kubera ko Kirundi mu Rwanda baragikunda tanso urabe ko wogenda hari ukababwira ati murashobora kuma filme wowe tumwemera ukayikora for films tumi filme ngaha nsigura ndabereke urimi rwacu amaroki ucumfasha nimba ari umuntu muzovugana muri bajya man ushobora no gusaba ati no shobora kuja muri management yawe tugakorana kubera ko uno munsi nibaza ko tudugira ku bandi no munsi turashobora gukora aha kuko mu Burundi deja maze kumva wewe abandi sivya danje nanje byo nkora ni kwiparatura kudirimo nkagudushira kuri stati uravyumva ushobora kurondera connection ahantu ukavayo wakoze ukemera ukavuga ati je reka dukorane naho vyogenda uko ntacyo bitwaye eje imana yawe izoduga itume nawe ukire abandi bantu hano mu Burundi kubera ko mu Burundi nta bundi ko ndabona bari ko barabikora ugasanga nyene turabaye benshi bari ko barabikora nibaza ko ari uko wanuko mu Rwanda nzoje kubera donc nange ndakeneye connection ya hariya nka Korea nabo donc bafise amasoko ino mu Burundi bariko bafise amasoko ingozi bakorana n'aba DJ niki nange ndifuzire kubasatse hariya wawe agasiguye nange ndashaka rero noneho nagura imbibe hariya mu Rwanda bumve yuko natwe iwacu mu Burundi dushoboye man rega hari gihe nkeka bavuga ne mu Burundi kubera iki badafise umusigozi nini kubera baburi iki habuze iki ni kubera iki bo nta bantu bumva icongereza hariya nivyuma badafise gutinya niki okay ambuye MC Bombardment kugasiguye mu Kirundi mutsama je awe munyitegeye umutse sana sitabangusha wallahi so je navuze ati reka ndamuzana ubwami bwa Star TV kugira abantu batamuzi bamumenye kubera ko ndazi ko ari abantu benshi bankurikirana basanzwe bakina amafilme turashaka amafilme urabona haro film usanga nkaziya film usanga zikoze mu Kirundi ugasanga bakavyandika mu Cyongereza rya hasi naho nivyo uryoha kubera ko sometime cizurasoma tujya tuntu gusigura kimya ugasanga nyine ni ibintu bimeze neza cyane 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 abo bantu bakina film action niho usanga biryoshe fresh isasoro bansoro naguhereza idiri urana ko yayihereje umunyarwanda ukansoro turavugana sinzi hajya nkeka yashatse yagura karere yani ariko nsoro sinibaza sinzi ko yashatse yagura karere nkuko avyifuza kubera ugiye mujamana ni master P ugiye musigura irya nsoro ugiye nta studio afise donc nta sare ugiye kumusigurira agaca yimurunga ikiratu agaca bayiposting kandi kuri we vyari koroha cyane je iwanje vyari koroha nyene ngahi wacu mu Burundi kubera donc yace itamba cyane kurusha gusa sinzi nkeka yacatse yagure imbebe mu Rwanda tu gusa ntari ibini fresh nta ngorane nsoro n'umujama turavugana ni bien sana ni fresh sana yani okay ko biri kose reka duhamagariye buri muntu wese yo bakina amafilme arimo ama action tatukanye so welcome kuri MC Bombardment if you love me I love you too. I love you too. If you don't, I don't care for that. Yeah. Yes, thank you so much MC Bombardment. Akajambo ko gusozera na cyane kugira abantu bakora amafilme. So namukuzane kugira ushore kumumenya umenya ati mu Burundi turafise umusiguzi. Nari kukuyagisha byinshi bitandukanye nkakubaza ati wabitanguye mu mwaka wawe mugabo. C'est pas essentiel. Icyo nzi nuko ndabazaniye impano ishoboye hano imbere yanyu abakunzi ba Star TV nimwirengagiza ino mpano. So ushobora kuba ufise igiceri ukamuhereza kugira ashore kugurira isosi kubera ko
ubuzima bwacu usanga bugoye nasanzwe aba mu gisagara ca Bujumbura ubu unye ubona ko naga fresheri kaje nakabiri kabaye kenshi hagapoka hindutse uyinga hari imbeho nyinshi ari za happiness ariya ucabona hariya muri happiness lakasa haya hose turahazi abanyamuyinga bose katubasuhuze bameze neza mutsama hari bameze fresh sana iwabo winza ha iwabo amafaranga papa barahaza ari ameze byeza akajambo ko gusozera na cyane gusaba bari amakina amafilme action films nk'akajambo message gende tumbera kuri bo na cyane ko twifuza impano z'u Burundi zigere kure ndetse banazishigikira bazi supporting of course asante sana mbere kwanza sino kubagira gushimira Starboy the ship yani mama town wewe akora ibishoboka kugira ngo basi impano zigiye zitandukanye zije ku mugaragaro mani ni support ikomeye cyane gose kubera hariho abantu mani naho wobene naho gute canke wobasaba gute mani naho wobafukamira tima ndagusabye kiganiro mani basi nange nce ku TV mani bambone nkumbure umfashe kubera ndazi nawe ngaho kugira ngo ushike ngaha ntabuze abantu nawe wasabye nyine ubufashe kabisa ariko Starboy mani yabinkoreye cyane yumvise ibyo nkora arumva yuko basi bigiye kumugaragara byo byari umusaruro imana kongereza umugisha nawe gweza hama rero tugose kidogo ku bantu bakina amafilme mani filme za action donc sinduko ndabahatiriza mugabo ariko muramutse mukoranye na MC Bombardment byogenda neza cyane kurusha ugenda byizeye kubera abo tumaze gukorana bose ibintu byagenze fresh byagenze neza cyane kandi filme bazikunze cyane kurushaho novuga yuko iyo ndiko na film ndasigura filme mu Kirundi iri mu Kirundi nyene chambe na mbere mwavyumvise ko filme ishobora kuryoha kurushaho man abantu barashobora kuyitahura gusumba uko itari isiguye je ndayisiguye bagaca bayitahura kurushaho hariho n'abantu bakina filme mu Kiswahili sinzi batambwe n'abandi mani munyegeze mani kidogo kubera si bose bumva Igiswahili muramutse mwegeranye na MC Bombardment mugakorana ibintu byogenda neza cyane mbanze ndababwire kandi yuko agasiguye mu Kirundi nije ndiye MC Bombardment nimba ho bahari abandi bantu bakora bintu nkora donc bakore cyane mani bakore cyane kugira ngo agasiguye mu Kirundi tugatsimbataze kurushaho ndabizi yuko bizohava bitugora ariko nitwakoresha inguvu nyinshi cyane nk'izo tuko twakoresha ubu je ndibaza yuko ibintu bizogenda neza cyane kurushaho agasobanuye mu Kinyarwanda canke zijya filme zisiguye mu Kiswahili za hehe donc ni nyinshi ngaha mu Burundi nta kuntu natwe twokwijukira no zino filme zisiguye mu Kirundi kugira ngo runo gwaruka gwacu bana bacu canke twebwe nyene ntituzokwisange twavuze cyane rujya rurimi gwabo kubera nitwishinga kumviza ifilme zisiguye mu Giswahili cyane uzosanga nahantu turi tuko tubavuga Igiswahili kandi Igiswahili sigoro rurimi gwacu Ikinyarwanda sigoro rurimi gwacu Ikirundi nigo rurimi gwacu dutsimbataze Ikirundi cyacu man je ndiye MC Bombardment ngaha nimba utanzi birashoboka ukaba ubonye ubwa mbere kuri Facebook ndafise Facebook page ni MC Bombardment kuri YouTube no kwene ni MC Bombardment n'izindi social media zigiye zitandukanye ni benshi cyane nakoranye nabo nimba unshaka urashobora no kundondera kuri Instagram WhatsApp 61 97 44 ndibaza nivyo ama ugaca umfata tukakonekta na fresh mtama nta muntu numwe nigera nirengagiza nta kuno Starboy atanumwe yigera yirengagiza alright teaser okay mu gusozera aka presentation kaje dusa naba ni MC Bombardment intare y'umuji king of animation the master the monster the tough the alien the one and the only I'm especially upon right teaser I don't care who is doing better than me I'm doing better than I was last year then it's me versus me what I'm looking for is what it is pick your own dreams and go after them so that one day when it starts reality you are the first one to notice if you love me I love you too if you don't I don't care mu majambo makemba nshatse kuvuga ati I don't care who is doing better yani jewe sinitaho umuntu ariko arakora cyane kunsumbya jewe ahubwo jewe nkora cyane gusumba uko nakora ejo ndamanza nkarareba ese mu mwaka uheze nakoze gute okay nimba 2020 nakoze nkuko reka 2023 nkore nkuko naho nongereze nongereze ingufu nga ndashobora kuraba ati muri 2020 nagize intege zikeya nga reka 2021 noneho rero nshire intege nyinshi cyane aho nari mfise intege nkeya muri 2020 then it's me versus me ni jewe nanje nyene ni past
MC Bombardment wa past na MC Bombardment wa present. Me versus me. What I'm looking for is what I deserve. Ndiko ndarondera iki, ndiko ndarondera yuko abantu botahura agasiguye mu kirundi batahura MC Bombardment. Yeah, what I'm looking for is what I deserve. Shani ndiko ni ico nkwiriye. Pick your own dreams and go. Yani fata. Nimba wari yemeje Starboy kuvuga ati jewe nzokwemera nite kumabuye kumahwa ariko jewe nemere ujya muntu amenyekana kubera jewe nemere gufasha uno muntu azomenyekane kubera jewe na atonshime ariko je base nkore igikorwa cyiza ariko chachiye kuri jewe. Yeah, pick your own dreams and go after them so that when the West Sense you are the first one to notice. Jewe nafashe ingingo yo gusigura filime mu Kirundi. Nivyagira aho binshikanye nije muntu wa mbere nzonezerwa kurushaho. Namwe muzonezerwa nimwabona donc agafilime kariko kasobanurwa mu Kirundi, nimwabona filime zo mu Burundi ziriko zasigurwa mu Kirundi zikamenyekana kurusha mu ndazi namwe muzoje, ariko jewe nije muntu wa mbere nzonezerwa kurusha. I'm the first one to notice. Pick your own dreams and go after them. Yeah, all right, Tizo. Okay, thank you so much. Easy Starboy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Home, Mr. Meet, Mr. Kimararungu, Mr. Rift, Mr. Ubeshi, Mr. Love in Town, all the from Burundi, East Africa. Last man presenter, all the from Burundian presenter. Ndumurundi wanyu, so to supporting Umurundi wacu ni MC Bombardment. Tumushidikire yagira avuga byinshi bitandukanye. Twamwumvirije nanje namubazaniye, ndabazanira nka kujya no kuzanira ubugari ku meza ni sauce ati kula sasa. Hivi sasa nishakuletea ugali na sauce kule mbele. Star TV nishaleta MC Bombardment. Suppose okay MC Bombardment ni ugali na sauce kula sasa. Leta deal afanye kiana. Minipo, I'm ready. Leta deal kiana afanye bana tumike fresh imano ibayikoreshe ayinjizemwe inoti. Ya durakene kumva ati MC Bombardment Company. Iko na batu bengi kwa nasaidia ariko arafasha kugira nabo bashobore kuba nkawe kubera ko uno munsi impano zo gusigura nazo tuko turabona zigaragara. Tumaze kubona MC Bombardment cyo gituma tumubazaniye, nimba ariho nabandi bari inyuma banyeguruke begere MC Bombardment bakora ikintu kimwe kugira nyene bashikana Burundi kure kubera kuri wenyene uzo fighting ariko numfa na uzosigara ariko numwakora ikintu abandi babishoboye bakaza mukabikorana byo byiza cyane gusumba. Thank you so much. Asante sana dio msama ni wakoze bie sana, ukora bie sana, ukomeze ukora bie sana. Mbega MC Bombardment naenda kibege kidogo. Kubera kibitwa MC Bombardment ni kubera ko nahoze ndo MC ako ka MC sako nicireko nahoze ndo MC n'ubundi MC wawe musingana na dramatic kandi hari muyinga yari MC yarakubita biga dramatic abantu abantu batamuzi fre yari mubi anafashe mic ari MC yararapa man kujya dramatic mwumva ari karap man yari muraperi kuva kera yamya arapa yana kubita ibyongereza pawaje arapa yani nange namura havuga no mujamara gurukamutse ya dramatic yahoze ari MC yahoze ari umudanseri yahoze ari naririmba yene bya nanje ndavuga ati namita kwa IMC kama again. Thank you so much bro. Asante sana bro.